urumva naranezerwa n'ishuka ifumye ndayiravye nkumva ndaryohewe. Umudamu twabana hano nyene nkabona arafuma navyo bikanezera, hama rero arambwira ati burya rero uyu n'umwuga, inyegera uze urafuma uraba uko ngira. Urumva ukuntu navyiyumviriye je nubatse ntanguye kuba nta kintu nakora, ariko ntangura kurangura amakara ndandaza nshaka kwibarabara. Umugabo ndiyumvira ati burya nicaye ngaho impande y'amakara noronka n'ishuka nofuma. Mu mama twabana aranyigisha urumva twari tukiri bato, ubu uri mutoyi cane, nguma mfuma ndonka ishuka mfuma. Harimwo akarusho ushaka kuronka ishuka zitanu kandi ishuka imwe ni 30. Arimenya jewe ampa ivyo 30 kandi mu ndwi zibiri mba ndayimuhaye kandi nkayimukorera neza. Yego cane, kandi nirinda kugira uburyayi. Mu kazi nta buryayi kigira, baranyizera cane, no mu nzu hose hari amashuka nyene ndiko ndafuma. Urumva naranezerwa n'ishuka ifumye ndayiravye nkumva ndaryohewe. Umudamu twabana hano nyene nkabona arafuma navyo bikanezera, hama rero arambwira ati burya rero uyu n'umwuga, inyegera uze urafuma uraba uko ngira, hanyuma nawe ucugira. Ndabimenya sinanatevye, mu bisanzwe ni nka kurya ko mw'ishuri burya ikigwa uriko uragikurikiza ugikunda kimenya. Yari nziza cane, ahereye kw'ishuka jewe ndyamako, kandi twatangura kwiga ibintu bigoye nk'ibi musanzwe biroroshe, hariho ibindi usanga bigoye cane cane cane, mugabo nahereye ku bigoye. Urumva ibintu byose bije bishasha ubibona wahereye ku kigoye. Imideri urumva barayirungika ku ma WhatsApp turibona, ari mushasha turawubona ugaca tuvuga ati bagira uko. Imideri ndazi imideri 5. Urumva atavyaza ibintu atamenyere amashuka afumye, jewe nca ngenda hariya bacapa ira uwo muhungu yitwa Jihad, burya nyereka mu telefone ndabe ikopi. Urumva bayita amakopi, hama gaca nyereka nkashima, gaca ndamubwira ati burya icapiro mu minota 2 abaguhaye ishuka, nawe arafite ukuntu ayizingamwo kune, nawe nyene burya n'akazi aramukunze cane. Burya gucapa nuko abahungu barafite impano yo gucapa, ucapiye usanga ari byiza cane kuko turiko turabifuma binyurana, ariko ari nk'umudamu atazi gucapa bica binyurana ntibitoka neza, bica bitugora gufuma. Ndamaze imyaka 16 niko ndafuma amashuka. Mfise umwana mukuru afite 16 nyene, hanguye ariko ndamuvyaye angana n'umwuga wawe. Ndakuramo ibintu byinshi, umwana ntakena isandari, umwana ntakena impuzu, kandi amashuka yanje aramfasha mu byo kurima. Ndarimisha cane, tukarima imiceri mu mwonga n'umugabo wawe, hamba mbiri nkigurira impuzu ziri babo. Urabona turabisira yego. Bazi benshi mugabo benshi barabiza, abandi ntibabimenye bakavuga ngo ndaruha, ariko sinduha. Wamenyereye nturuha, oya mu bisanzwe sinduha, narabimenyereye cyane, kandi ntariko ndabigira mengo ndababwa nkagira intege, ntariko ndabigira, ariko ndiko ndabigira atavyone. Urumva umugongo nawe umuntu yicaye umwanya muremure, cenza ndanwa amazi cyane. Ntangorane zirimo, kiretse umuntu yabaye indyarya ushobora kugira ikibazo. Hariho abatora amashuka y'abandi, hama ntibashikirize ivyabo cyangwa bakabanyangana. Abakiriya mu bisanzwe bariho bashaka amashuka, wewe hariho igihe ushobora kuyifuma ukabika ngaho, uyibitse ngaho ishuka ntiyihuti ushira ngaho. Wewe wumvise isoko, kuko hari igihe abantu nyene bashaka amashuka cyane, kumva ko hari isoko y'amashuka, ati kumva bariko baraza ngo nta mashuka wondani, uco bahereye. Urumva uyideshe ukayifuma neza igasa neza, araguha 80.
abakobwa benshi ugwaruka baradusaba kandi ndumva yuko babikunda cyane baraduca ko abonye ndiko ndagira ibi bintu agatangara none ivyo bintu n'abantu benshi batangara babona yuko ibintu ngo bikoreshwa n'amaboko nkababwira ati ibi bintu ntibigoye ahubwo ubishizemo gushaka urabimenye bakabidusaba ngo bazoze hariho n'uwo nigishije ryari kuwa Mungu kandi ntivyamugoye bwacagurisha ukayiwaca aja gufuma uriho hariho umugabo yari yabidusabye ko twoja hamwe tukagira nyene ishuri tukaza turigisha n'abandi nyene tugafuma ngo amashuka menshi cane urumva rero sinzi ko kibifisemo ingufu ariko yari yabidusabye gose jewe nkorera hanyene aha kwibarabara hepfo yo ku Ngoro aho bita kwa Manuel niho nkorera jewe nyene nimero zanje ni 68 majana 268 amajana 295 jewe nitwa Tuyizere Vanessa kubera umugabo wanje nasanze ari umuyisilamu nanje nkurikira idini ryiwe ni rahma